Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku bintu biteye ubwoba kandi bibabaje biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, tukaza kugaruka no kunyinyurana ndetse n'injyane zikomeye cyane ziriko ziribonekeza mu batwara igihugu c'u Burundi, benshi bakemeza ko ari nayo mpamvu igihugu c'u Burundi kitigera gitera imbere, kuko abagitwara aho kugira ngo bakorere abanyagihugu ahubwo nyabona bibera mu njyane ndetse no kurwanira ibibanza. Turabigaruka ko mw'idonido y'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ababaje cyane kandi ateye ubwoba arabana n'urupfu abarundi bariko barapfa muri no minsi, kandi byose bikozwe n'intwaro ya CNDD FDD, aho bamwe n'abandi babona ko abarundi bari bakwiye gushirika ubwoba amaze bakajya mu mabarabara bakikuraho iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, intwaro imaze igihe ibaboreza igufa, intwaro idafise ikintu na kimwe ishaka kumarira abarundi, ndetse bakanavuga ko aho bigeze igihugu cyamaze kugwa mu manga ikomeye cyane, ariyo mpamvu abarundi b'umutima bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira umukozi mu iperereza ukomeye cyane upfunzwe, aho muza kumenya icyo yagirizwa ndetse na byinshi bijanye n'ifunga rwe, mukaza no kumenya andi makuru mutigeze mumenya arabana n'amabi atagira zina iperereza ry'u Burundi ririko rirakora muri no minsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Cibitoki, aho umukuru w'iperereza yarahagaritswe mu ndwi iheze. Amakuru dukura mu ntara ya Cibitoki avuga ko Colonel Felix Habyarimana yahora atwara iperereza muri iyo ntara yahagaritswe mu ndwi iheze. Amakuru tumaze kuronka avuga ko Felix Habyarimana yagirizwa ubusuma yakoze mu iterabwoba ku mudandaza w'inzahabu. Felix Habyarimana avuga ko hari umudandaza w'inzahabu azwi muri BRB yategetse kumuha ku ngufu amafaranga yoba ashika imiliyoni 75. Uyu mudandaza yoba yamagawe mu biro bya Felix Habyarimana, hanyuma asinyishwa mu iterabwoba ryinshi ko atanze ayo mafaranga. Wa mudandaza na bagenzi we buba baciye barega Colonel Felix Habyarimana ndetse bakaba baranakoze ikindi kintu cyananiye abarundi batari bake cyo guhangana n'umukozi w'iperereza. Turabandanya kurondera idonido ry'amakuru ajanye n'ihangarikwa rya Colonel Felix Habyarimana. Colonel Felix Habyarimana amaze imyaka 4 avugwa mu mabi atagira izina. Felix Habyarimana aramaze kurongora iperereza mu ntara za Muramvya, Bujumbura, Meri, Muyinga na Cibitoki. Akiri Muramvya ku igerekerezo rya mbere ukwezi kw'Icyenda 2020, Felix Habyarimana yasohoye ijoro abasore babiri, Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana, abakura mu gasho ka komisariya y'igipolisi Muramvya abajana mu iperereza. Kuva ubwo ntibirigera basubira kuboneka. Mu gihe yari arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga, Felix Habyarimana yaravuzwe mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri Vital Nzigo muri Ntwarante 2023. Kuva ubwo nta gakuru k'iyo nyankamugayo. Muri Rusama 2024, Felix Habyarimana yimuriwe mu ntara za Cibitoki. None muri izi ndwi zibiri ziheze haravuzwe abantu 3 bagandaguriwe mu biro by'iperereza mu ntara ya Cibitoki. Aho rero ntitwibagiye ibiziga by'ababandanije gutorwa muri iyo ntara bigahambwa giturumbuka. Colonel Felix Habyarimana ni umwe mu bakozi b'iperereza bakwiriye gukurikiranwa ku mabi bakora maze bakahanirwa bikomeye cyane.
bakongera bakabwira imiryango iyo bashize ababo. Kugeza ubu Felix Habyarimana ntarigera abazwa ku mabi yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Umenya amazina y'umushasha atwara iperereza mu ntara y'Ibitoki yotwandikira inimbogusi canke kuri WhatsApp yandondereza akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo tugumye dukurikire amabi atagira izina ariko arakorwa n'abatwara iperereza mu bice bitandukanye by'igihugu, kuko biraboneka neza ko bariko bariha ibara muri no minsi bagakora amabi atagira izina kandi amabi ababaje. Mu gihe tukiri kuvuga ibyo biriko birakorwa mu iperereza, tubanze tubabwire ko mu ntara y'Ibitoki aho uwo koloneli yarajejwe iperereza ryaho abapfungwa bashasha babiri bishwe. Abapfungwa babiri barishwe n'abakozi b'igendereza y'igihugu mu ntara y'Ibitoki. Uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi bapfuye mu ijoro ry'uwa 9 Gitugutu. Bace baba abapfungwa batatu bishwe muri ako kasho mu giringo c'indwi imwe gusa. Ubujejwe igendereza mu ntara ya Cibitoki abandanya aharira ibiriko biraba. Abo bishwe ni abagabo nk'uko amasoko mu gipolisi abivuga. Amasoko yegereye igendereza ry'u Burundi avuga ko abo bapfungwa babiri bapfuye inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze babarezwa igufa. Ababibonye bavuga ko abo bagabo bapfuye hafi isaha 12 z'umugoroba. Ibyo biziga bibiri byaciye bitwarwa n'imodoka kari igendereza mu ntara ya Cibitoki mu ijoro ry'uwo wa gatatu. Bajanywe mu gice cya Nyamitanga komine Buganda muri iyo ntara nyine hafi y'urubibi rwa Kongo ku nkengera y'uruzi Rusizi rugabura Kongo n'u Burundi, niko ababibonye bamenyesha. Ubwo abishingira intahe batashatse ko umwidondoro umenyekana, urongoye igendereza muri iyo ntara ya Cibitoki ntiyagiye ku maziko y'abo bagabo. Igikorwa cahawe abapolisi babiri n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD umugambwe uri ku butegetsi. Uwo murwi wari ufise abawufasha mu Nyamitanga hamwe n'ubundi murwi wategerezwa kubafasha kuzika byihuse ibyo biziga bibiri. Abaharanira agateka kazina muntu muri iyo ntara bavuga ko ari ibintu biteye ubwoba. Umwe muri bo agereranya intara ya Cibitoki n'itongo ry'abapfuye aho inzirakarengane zihambwa mu bunyamaswa. Kumwe n'umupfungwa wa mbere yishwe muri ubwo buryo nyine mu ijoro ry'uwa gatandatu rishira wa ndwi Gitugutu. Abagabo babiri biketswe ko bari mu murwi w'abaroberi ba Tabara ucumbitse muri Sud Kivu. Tabara ni umurwi uturuka mu Burundi ucumbitse mu buseruko bwa Kongo, ukaba washinzwe na leta y'u Burundi warashizwe na leta y'u Burundi ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba. Oramatari w'intara y'Ibitoki Kalame Bizoza n'umushikirangamanza wa Repubulika muri iyo ntara bavuga ko batazi ibyabaye. Basaba buri munyagihugu wese afise amakuru kuri ubwo bwicanyi kwegera inzego zibijejwe canke kwitwara. Ubujejwe igendereza mu ntara y'Ibitoki Colonel de Police Felix Habyarimana naho afunzwe arahakana ibyo yagirizwa. Kubw'ibihuriro by'amasoko ya SOS Media Burundi, ibiziga birenga 90 biramaze gutorwa mu ntara y'Ibitoki kuva mu ntango z'umwaka. Abenshi muri bo abaca bahambwa byihuta atamatohoza abaye, batowe mu makomine ya Rugombo na Buganda ku nkengera y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo. Byinshi muri ibyo biziga ntibyamenyekanye, ariko biboneka neza ko bikorwa n'abajejwe umutekano, kuko biraboneka neza ko bihita bitegekwa guhambwa giturumbuka mu ntumbero yo kugira ngo baheze amatohoza, kuko biboneka neza ko byanze bikunze ubu bwicanyi buriko burikorwa n'abatari bake bakomoka muri CNDD FDD, ndetse bikaba biri gukorwa n'inzego z'iperereza. Byose bikaba indongozi zirorera ntizigire icyo zikora. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara byihuse, kuko biriko biratukisha igihugu
ndetse ko bigeze ku murindi ukomeye cyane, aho benshi bibaza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera mu manga ikomeye cyane, benshi bakanibaza ko kitaba gifise ugitwara kuko ibibera mu Burundi ari agahomeramunwa. Naho benshi bakemeza ko umunsi wo kwibuka Rudoviko Rwagasore wagakwiye gufurwa kuko ibyo yashishikarije abarundi gukora uyu munsi nta n'umwe ubikora, kandi uyu munsi abarundi babayeho mu bwoba, babaye hari impunzi mu gihe Rwagasore yasabaga ko nta murundi n'umwe agakwiye kuba impunzi cyangwa se bagakwiye kubuzwa uburenganzira bwiwe. Hari ababona ko abategetsi iyo baba abandi ngo bari bakwiye gufuta umunsi wo kwibuka Rwagasore ngo kuko n'ubundi bawufuse mu bikorwa bakora. Kuri uyu wa mbere genekerezo rya 14 Gitugutu 2024 niho abarundi bibuka imyaka 63 iheze incungu yo kwikukira ku barundi Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Ibirori byo kumwibuka byatanguriye ku gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe iri ku musozi wavugizo mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ariwe yari kwisonga muri ibyo birori hamwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bategetsi batandukanye. Nyuma yo gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa haciye hakurikira igisabisho cabereye muri Katedrale Jinamundi ahari hitavye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, abakuru mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi, hakaba hari kandi nabo mu muryango umuhisi Rudoviko Rwagasore. Bamwe mu mirwi itandukanye y'abarundi ntibabona kumwe ingene bamwe mu barundi bafata iragi rya nyakwigendera Rwagasore. Mu mugambwe MCD babona ko ibirori bitunganywa n'abategetsi b'igihugu ataco bimaze ngo kuko uko igihugu kirongowe uno munsi ngo biragaragara ko ataragi rya Rwagasore ririmwo, nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'umugambwe abicishije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, rwahoze rwitwa Twitter. Epitase Shibrimana agira ati: ibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'izindi nzego bakoze uno munsi ngo bariko baribuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ni ukuja kwifotoza hamwe no guhurira hamwe abategetsi bakihereza urukanwa gusa nta kindi, kuko iyaba bamwibuka by'ukuri ntibobuze n'umugambi n'umwe mu migambi Rwagasore yasize bakoze mu kumwereka ko bagendera iragi ryiwe. Umuvugizi wa MCD akavuga ati: he namwe Rwagasore ntiyipfuza umurundi yangara, none ibihumbi n'ibihumbi bigorewe mu gahinga, ntiyashaka umurundi acungwa bufuni na buhoro, none ehere yaba intwaro ya CNDD aho igejeje abarundi irwaza igikenyi n'agahotoro. Rwagasore ntiyipfuza na gatoya ko hari umurundi n'umwe uyu munsi yogandagurwa nk'ibikoko n'abajejwe kubakingira. Yavuga ko imihirimbiri, abasuma n'abambuzi atakibanza bafise ubu, aho igihugu kigeze iyo mihirimbiri, abasuma n'abambuzi nibo bafise ijambo rikomeye. Epitase Shimimana akabona ko iyo abategetsi baba bandi ngo bari bakwiye gufuta burundu umunsi wo kwibuka ngo kuko n'ubundi barawufuse mu bikorwa bakora, agahamagarira abarundi bose ko bakwiye kwikebuka bakabyanga, agakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi bihagarare, kuko biraboneka neza ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kujya ahantu habi cyane kandi gikomeje kwinjira mu manga ikomeye cyane, mu gihe abarundi ubwabo batafatana mu nda ngo batabare igihugu. Biraboneka neza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane. Bari bababwiye ko muri CNDD FDD harimo injyane zikomeye cyane, kandi ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu bategetsi. Ibintu byoroshe na gatoya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Amasoko yacu y'ibanga yemeza ko umwe muri bo agomba kuvamo byanze bikunze kandi mu gihe gito cyane. Ndirakobuca ariko arababazwa n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe akavuga ko Ndirakobuca ariko aramutobera, nawe yabaye igipyoti nka Generali Arengiyome Bunyoni. Ibi byose ni ibintu bishobora gusiga birimbuye burundu igihugu cy'u Burundi, kuko biraboneka neza ko naho kigeze ari habi cyane,
akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko aho ibintu bigeze abarundi ubwabo bari bakwiye gufatana mu nda bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro idafise ico imariye abarundi, ahubwo intwaro ibakorera ikibi kibishe. Ibi byose nyine abatari bake bakemeza ko bikwiye guhagarara, kuko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cane, kandi kikaba kigeze ku mviro kubera Perezida Evariste Ndayishimiye udakorera abenegihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.